ikindi nagomba kuvuga ikijanye n'uburyo les moyens zizokoreshwa. Nagomba ndabasabe nyakubahwa murongoye seni namufashanye ku kijanye n'ico no kwita equité. Hari ibintu bikunda kugorana mu bintu bijanye n'amatora, aho usanga uburyo bw'igihugu bukoreshwa. Ndagomba kutubwire navyone haba mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bw'imodoka no mu bundi buryo bwose buzokoreshwa. Ico kintu mwiteguye kwikoresha gute? Mumbabarire ndakizanye peut-être nk'uko gishobora kuba atari ico cyangwa kuvuga muganumva ko ari ico mutubwiye hamwe meme no kuri televiziyo y'igihugu, kuko nibaza ko mubahiganwa navyone muri equité navyone birajana. Equité ngo moyen de l'État, ikintu ndakunda kuvuga ngo canda giteramo n'inkuru burya nta kwaha n'imbavu. Nivyo hari ibintu ushobora gukontrola. Utego agiye kugira kampanye atwaye jipe ya leta yashizemo igitoro ca leta, ivyo nivyo ubona ushobora no guprova. Ariko je ngira ndababwira ave ku buhinga bwa none nk'umushefu azoba ari mu biro ariko telefona komite z'umugambwe mu biro, tuvugisha ukuri Rufyira azoje kubigira wowe urwanya corruption uzogerageza gufasha un directeur général et dans son bureau avec un téléphone de l'État. Uzotinda contrôle abantu ya telefone aho nari kagira kampanye ku mayene ndabeje inkaratasi yandika urazizi photocopieuse kuri mu biro vyiwe n'urufunguruzo rugenda. Ndabasabye mugerageze kuba un peu souple. Hari ibintu bigoye ku contrôler nakwa n'imbavu. Ubundi bakunda kuvuga ni chef de l'État. Le chef de l'État ntiyatakaje amabanga yo gutwara igihugu. Uratindoye mutandukanye dufise jengira mbe cru et direct afise nka intendance ari déplacé. None hari nafungura buramatari nazuza kumwakira igihugu kirabandanya. Wewe uzocumubwira ngo rero ngo kuri muri kandida mu biki hari ibintu utamukurako niko biri kuneza yiwawe uri kurana mugwaye no kuneza y'igihugu. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Biga ngomba mu azohava aduge n'amaguru ngo ari serieux ngo acaduga n'amaguru. Nivyo niko ndababwira no je ndababwira d'une façon un peu crue mutangure gutahura igihugu cyarico. C'est le chef de l'État. Ni wajejwe ibiri mu gihugu. None ubwo bashaya butakaje. Ubutungane buriko burakora. None buzaba baminisinaye. Ministère de l'Intérieur izobikora, justice izobirikira-kora. Ibishobora gukurikirana bigahanwa bihanwa. Mugana cha kubabwira ari nibyo udafumenye. Kumvo zitandukanye. Ariko bizokogwa Rufyira azofashe hama ntangorane imodoka yufashe ciyagarika rega fa passe barazifata. None umupeji yari kuri route je ne sais pas winjira mu Kayanza umupeji yarahagaritse V8 ya ministre nta mwambaro w'umugamba afise mugani yagiyemo dufata cise ku province agacegira ku mutumira nagomba kwishire ku province medo Bujumbura Kirundo yagiye n'imodoka ya leta uzomufata ngoma tubivuge kuri muzo kwitwara muzo mwitware. Ministre avuye Bujumbura agiye mu Kirundo ashike kwa Buramatari datwanje imodoka arayisize acaja ku mutumbi wawe sinko azogenda na taxi vero cyangwa na taxi moto sinzi yazogenda medo Bujumbura Kirundo yari mu muduga w'igihugu uzoca umwaka mu peje azoba ari seriye ndabona turi kumwe ngaho muzoca mu mwaka azoba yatakaje ubushikiranganje. Arashobora gutwara ordo bisa akagarukira mu Kirundo hama gacaja ibusoni canke bugabira canke bwambaramba ndabivuga nk'inkuru ariko ngira muri byo ndiko ndababwira. D'accord ntikizobura ashoboye kuba agiye kuraba amashuri bubatse hageze addiction do hama gaca abonana na komite y'umugamba. Ibi ndabivuga ko narabiciyemo waragenda n'imodoka ya leta mugabo ku mugoroba muri komune bagacupa ndashaka guhamagara mu komite no bamaga mu komite no buhede nta mwambaraza yambaye kugira byatwanye nibisakuza mugabo ari kuri cercle
agaca muzanira liste y'abazoja muri conseil je ne sais pas aho nta kampanya yagize none uzoca umufata agarusi uzomushobora sinzi